Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'Istatu Kaburungu radio yacu voa.kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga utwigoro two kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo turabandanya. Ejo ku munsi wa kane Perezida Uhuru Kenyatta yahoze atwara igihugu ca Kenya intumwa y'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika akaba n'umufasha w'ishirahamwe y'ibihugu vyo muri Afrika y'umuseruko yarabonanye n'intumwa zo mu rwi M23 urwanya ubutegetsi mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo umaze no gufata uduce tumwe tumwe two mu buseruko bw'ico gihugu two kwibutsa kw'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe yo mu buseruko bwa Afrika birimwo Burundi, Kenya, Uganda na Somalia yepfo na Sudani y'Epfo murambarira byarungitse inteko ku izina y'uyo muryango. Two kwibutsa kandi ko abategetsi bo muri ivyo bihugu bihurikiye mu ishirahamwe EAC bari bategetse mu rwi M23 hamwe n'indi mirwi itwaje ibigwanisho muri ico gice ca Republika Demokarasi ya Kongo kubishira hasi canke bagafatirwa ingingo zikomeye. Iryo gabishwa risa naho ataco ryashitse ko kuko abasirikare ba Kongo babandanije gutana mu mitwe n'abarwanyi yo mu rwi M23. Mu nama y'ejo ku munsi wa kane rero nk'uko biriko biratangazwa n'ibinyamakuru bitari bike M23 yaremeye kubahiriza agahengwe ngo mu gihe inteko bavuga ko ari z'abanyamahanga hamwe n'abasirikare ba Kongo boreka kubasomborotsa canke kubatera. Baremeye kandi kubahiriza no gukora ibisabwa n'inteko za EAC zatanguye gucungera umutekano mu duce tumwe tumwe M23 imaze kuvamwo. Akizero ko amahoro n'umutekano birama bishobora kugaruka mu buseruko bwa Kongo kanganiki inyuma yo nama. Mu kiganiro musaga cy'uyu munsi turafise umutumire yaminuje mu vyerekeye ibijanye n'amahoro n'umutekano kandi bikozemo igihe kirekire. Turi kumwe na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse umuhanuzi mukuru wa commissaire najejwe ibibazo vy'amahoro umutekano na politike mu ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika. Uraho Ambassadeur Gateretse? Ndaho murakoze cyane gose Fediko mwadutumiye. Murakomeye ngaho? N'amahoro. Bashimira Imana. Ni vyiza cyane gose. Reka rero ndazi ko mwakurikiranye iyo nama. Nashaka mutubwire iyi nama yabaye hagati ya Perezida Uhuru Kenyatta hoze yatwara igihugu ca Kenya hamwe n'abategetsi bo mu rwi M23 wiha insiguro nke. Murakoze cyane gose Fred, nibaza ko ari ikintu kiza cyane kuko ibi bija mu ntumbero y'ivyo bari barumvikanye. Sinzi ko mubizi nk'ababikurikiranye yuko hariho ikiringo c'itariki 15 kuri wa Mungu aho bari barumvikanye yuko abagwanyi bo mu mugwi M23 bagiye mu birindiro bimwe na bimwe. Rero twe tukabona umenga ibijanye biri muri iyo ntumbero y'ibyo bumvikanye kugira ngo ibyo tariki dorenge batashite mu ngiro byo bumvikanye. Ivyo rero akaba ari ibintu rero vyiza kuko ikintu cyose kigarukana amahoro ni ikintu dushimye cyane gose. Ivyo biganiro Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse murabikurikirana cyane gose. Hari nk'abafite amakenga bibaza ko ati
harabaye amasezerano muri kahise ariko ntiyashyizwe mu ngiro ubu ikintu cemeza ko ivyo bemeranije bizoja mu ngiro nibi nibyo harabaye amasezerano menshi yatashyizwe mu ngiro kandi nibaza yuko amasezerano atashyizwe mu ngiro arico cyatumye n'intambara zisubira kwaduka. Nibaza yuko ubunye ikintu gihambaye nuko icyambere na mbere uba leta ya Kongo uba n'abagwanyi bose bararushe. Igira kabiri nuko abakuru b'ibihugu mu karere icyo kibazo baragihagurukiye, hanyuma kandi ko abishyiramo ingufu nyinshi cyane rwose kugira ngo amahoro agaruke. Hanyuma n'amakungu yose aravuga ati iki kibazo kimaze igihe kirekire reka tubikore mu nzira, cyane cyane ko hariho amatora ategekanije mu kwa 12 muri Kongo. Barabukuntu bikura mu nzira kugira ngo abantu bazoshobore kujya mu matora batekanye. Hari bavuga ko ishiramwe ryo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika yigeze gutanga nk'ikiringo cyane ariko nticakurikizwa, hanyuma iyo shiramwe ataco ryakoze ivyo mu bivuga kwiki ibiringo iyo muri mu biganiro by'amahoro kenshi hari ibiringo abantu batanga mugabo gacu usanga n'ivyo biringo bitubahirijwe. Ikihambaye nuko abantu babe kwaganira kugira ngo barabe yuko bishira mu ngiro. Nibaza rero yuko mu mwanya abo batatiranye berekanye yuko ari bushake bwo kwishira mu ngiro ibiringo umuntu aragarara ukuntu arahindura kugira ngo bije mu ngiro. Igihambaye n'ubushake, ubushake nabwo ubu turabubona ko buhari kandi nico kintu gihambaye kuko nibaza yuko abantu bo mu karere bagoye bikwiye kandi nabo bakeneye amahoro. Ivyo biganiro nk'uko twabivuze mwarabikurikiranye kuva mu ntango, kizero kangana iki inyuma yaho ibitari bike vyemewe ivyo twabwiye ko abagwanya ubutegetsi bemeye gukora ibisabwa n'inteko za EAC eka no kuva mu bibanza barimo, hari akizero ko ubuhoho bizogenda neza? Akizere dufise nuko ubiravye neza na neza hariho ibyo twokwita ibiganiro bya politiki, hakaba n'ibikorwa bya gisirikare bigomba gukorwa. Byose rero biriko bikorwa hamwe. Ego ingwani n'izibura mugabo igihambaye nuko batanguye kuganira. Icyambere na mbere baganiriye Nairobi, harabaye Nairobi ya mbere, Nairobi ya kabiri, Nairobi ya gatatu. N'ubu nibaza yuko hazoba Nairobi ya kane, ibiganiro bya Nairobi bigira kane bihuza imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri Kongo kugira ngo barabe ukuntu buhagarika intambara, hanyuma bakemure n'ibibazo byabo mu nzira ya politiki. Urumva ibyo birabandanya. Muri Kongo naho ingabo zo mu bihugu bya Africa ya East African Community nazo zirabandanya zikora kugira ngo zifashe gutuza imigwi yoba yaranse gushira hasi ibigwanisho, cyane cyane imigwi iva mu bindi bihugu. Urumva ibyo byose n'ibikorwa birakorwa kandi bigakorwa bishyirwamo ingufu nyinshi cyane rwose kuko umutekano wa Kongo ni umutekano w'ibihugu byose byo mu karere, kandi uravye n'ingene igihugu kingana, atari amahoro muri Kongo birafata n'abandi. Rero nibaza yuko ari ikintu gihambaye cyane rwose yuko ibiganiro biriko biraba, hanyuma no kwitera umuntu akabona yuko hariho ibikorwa biriko birakora kugira ngo abafise ibikoresho ibigwanisho bisubize mu nkota. Nagomba ndabibutse yuko muri Kongo hari imigwi ishika 142. Urumva ko atari akazi koroshe. Iyo migwi rero ishika 142 yo kugira ishira hasi ibigwanisho bimwe ikintu kizokoroha, mugabo igihambaye nuko tubona yuko abantu bose bararushe kandi hageze yuko amahoro agaruka. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise Umuhoza Atanaza. Muraho Umuhoza? Mukomere mugira amahoro. Mukomere mugira amahoro. Namwe muri hega Atanaza? Yendi Rubavu ku Gisenyi. Ni vyiza cyane gose. Murafise ikibazo, murafise iki mu biro? Turi kumwe na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse akora mu biro vyo mu komisere ku bibazo bya politike, amahoro n'umutekano mwishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika. Duga ku ijambo kibazo c'imviro. Ndabaza. Allo? Duga ku ijambo turakumva. Ngewe ni ikibazo mbaza. Yego. Ni ikibazo cyangwa se niba nakita igitekerezo, ni ukuvuga ngo abakongomani iyo bafite amahoro natwe tuba dufite amahoro, iyo badafite amahoro natwe nta mahoro tuba dufite. Ese ni iyihe mpamvu ituma
badashobora kumva buriya bwoko bw'abatutsi bari muri Kongo ibitekerezo byabo niba bameneshwa buri munsi ndetse bakaba impunzi mu gihugu cy'abandi cy'u Rwanda bakumva ko babafata nk'aho ari abanyarwanda kandi nabo ubwabo bafite uburenganzira bwo kuba muri Kongo. Ndavuga nti nanjye nkagira nti ese perezida Etienne Tshisekedi kuki adafata umwanya wo kumva yita abanyarwanda b'abakongomani baba mu Rwanda hanyuma amahoro ahinde muri Kongo, abantu bose bagende muri Kongo, bature muri Kongo, babane n'abakongomani ni abantu tugomba kubana kandi tugomba guturana uko byakagenda kose. Nje nkagira igitekerezo ngira nti kugira ngo amahoro ahinde, abakongomani nibumve yuko abo babana bita abanyarwanda nabo basangiye igihugu, hanyuma babaha uburenganzira bakwiye. Murakoze umuhoza Atanaza. Ikibazo nibaza ko gishaka kugora Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, ikibazo cyo kwishurwa cyane cyane n'abategetsi bo muri Kongo, ni kukiga Fred Ngoga Gateretse abanyagihugu kenshi na kenshi bacanamwo bapfa amoko, ico nico nka kibazo cy'umushinga Atanaza umuhoza. Murakoze cyane bose. Icyo ni ikibazo nk'uko babivuze cyo kwishyurwa n'abanyekongo bonyine. Mugabo hari ibyo tumaze kubona muri Afurika n'ahandi henshi, kenshi usanga ari abanyepolitiki batuma ibintu bigorana. Twari twavuze yuko hamaze kuba amasezerano menshi muri Kongo atashyizwe mu ngiro. Aya masezerano yarize neza ibibazo bihari, hanyuma barabitorera n'inyishu, mugabo ntibabishyira mu ngiro bivuye ku mvo za politiki. Nibaza rero ko igihambaye ari uko ubunye ibiganiro byasubiye kuba, hanyuma umuntu akazoza bakazokemura ibibazo byabo. Ibyo byose ikibazo cya mbere na mbere ni ikibazo cya Kongo, nicyo kigomba gutorera umuti inyishu z'abenegihugu bacu, kandi nibaza yuko n'ibihugu byo mu karere biriko birafasha bigerageza kuraba ukuntu bohuza abantu n'abandi. Mugabo nagenda hafite n'akajyo kugira ndababwire yuko ibi bibazo by'abanyafurika usanga bamwe batemera yuko baba mu gihugu kiniki na kiriya, kenshi ko byavuye y'ukuntu abazungu bagawe imipaka yacu. Rero nta kintu kibabaje nko kubona abanyafurika twisamburira ko, kandi mu bisanzwe tuzi neza yuko iyo umuntu agera gusahura aba guteranya nabo muvukana. Ibyo rero ni ikintu nibaza yuko twifuza yuko cyane cyane n'ibyo abayobozi bazobishyira imbere kugira ngo barabukuze gusiga abantu hamwe. Bijyanye ikindi kintu nagira mvuge ni uko ubuzima bw'umuntu ntikatihabwa. Ikintu kibabaza cyane rwose ni duhora tubona ingene abantu bicwa bunyamaswa, uba muri Kongo cyangwa n'ahandi muri Afurika. Birateye agahinda. Tubaza yuko abantu bazokwita agashi hanyuma bagasubira bakabana nk'uko byari na mbere. Nk'uko yabivuze, amahoro ya bamwe n'amahoro y'abandi. Murakoze. Murakoze. Reka duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Bruce Pascal Niyongere. Muri aho? Muraho neza? Turaho, turakomeye. Muri hega Bruce Pascal Niyongere? Yego, ngende Kigali mu Rwanda. Ni byiza. Nanjye ndashaka gutanga ku bitekerezo kuri icyo kiganiro. Yego. Ngewe icyo mbona cyo ni uko Kongo ibyemezo byinshi ifata bituma inapfa nabi, niko navuga. Bituma ibibazo byiyongera mu gihugu n'imyanzuro bifata idahwitse, kuko abategetsi ba Kongo kenshi mu myanzuro bafata barahubuka. Icyo cyo nyine nicyo mbona. Ikindi kuba M23 yumva ko igomba guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, ibyo ikora nibyo, kuko nabo aba ari abakongomani nk'abandi bose. Urabona ibihugu byose bigenda bigira wese abantu baba batemeranywa, ariko hari nk'imitwe cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe biba bigenda uvuga ati urabona abaturage bafashwe nabi, reka twivemo duharanira uburenganzira bwayo. Ariko nka M23 ibyo ukora baharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda batera muri Kongo, uba usanga ari byo, kuko usanga M23 yubumva cyane ibyo ibihugu by'ibituranyi bisaba, ugasanga ahubwo Kongo niyo isubiye inyuma, ahubwo ntiyemere kumva amabwiriza cyangwa se kugirana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro yahariya muri Kongo. Ugasanga noneho umutekano ukomeje kubura, kuko ubutegetsi bwanze kumva ibyo
abaturage babyo babisaba. Ikindi navuga ni uko kuri ibi biganiro M23 biri gusaba ibi biganiro Kongo iramutse ibyumvise tubona ko amahoro hariya yagenda koko M23 imbaraga ifite imbaraga zo kuba yafasha leta ya Kongo kuba yatsinsura n'iramitwe isigaye muri Kongo bagafatanya kwirwanya. Mu gihe rero Kongo izaba itarumva biriya biganiro M23 bisaba, amahoro ntabwo azaboneka kuko hariya M23 nubwo leta ya Kongo yazana numvise ko wagenera ngo yahageze, niyo yazana izo ngabo zindi zo hanze ntacyo bazaba bari kumara mu gihugu kuko n'izihari ubona nta kindi kintu bazakora gihambaye bishobora gutuma imitwe yitwaje intwaro hariya muri Kongo ishiramo. Rero icyo navuga ni uko Kongo yakemera M23 biri gusaba kumvikana nk'uko mu bindi bihugu bigenda, urabona nko muri Ethiopia ukuntu za ntambara zose zigenda zihosha, kuko ubona ko leta iba yaracishije bugufi ikavuga ati reka twemere ibiganiro n'iyi mitwe yitwaje intwaro, noneho dushakira ikibazo muri twebwe nta kubigereka ku kindi gihugu cyangwa ibindi bibazo biri imbere mu gihugu mugomba kubyikemurira mwebwe ubwanyu, ntawe ndi musabye ubufasha, niyo mwaba musaba wese mukasaba ubuhuza, ariko abari mu gihugu mwabumvishe. Reka nibyo M23 nayo biri guharanira, kandi na Kongo nayo yakwiye kubahiriza yumva ibiganiro bagomba kugirana n'imitwe yitwaje intwaro. Murakoze Bruce Pascal Niyongereka. Ivyimviro vyawe tubihe Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse. Icambere nuko Bruce Pascal Niyongere asa novuga ko leta ya Kongo yoba ifise amakosa canke ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro, eka akabavuze kandi ko amahoro hagati y'abanyekongo azova mu banyekongo. Duga kwijambo Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse. Nagenda mushikire n'ubundi amahoro y'abanyekongo azova mu banyekongo bonyene. Urabona ibibazo bihari muri Kongo bimaze igihe kirekire, no babwira yuko bitanguye ubunye n'ibibazo byatanguye na kuva kera kuva igihugu cikukira. Urabona n'umunsi abantu bose bavuga ibibazo biri muri Nord Kivu, mugabo hariho n'ibibazo biri muri Kivu bikomakomeye cyane rwose by'abanyamurenge n'abafurero n'ababembe n'abavira basivye bapfa nabo nyene. Hakaba n'ibibazo byo muri by'abahema n'abarenzi. Ibibazo bihari kuva kera kandi bikeneye gutorerwa umuti. Mugabo ikibazo gihambaye cyane cyane muri Kongo ni ikihe? Ni uko leta ntishwiregiye hose. Hariho ahantu umenga leta ntikomeye, kandi leta ntihari ngo ikingire bose cyangwa ngo irabe ukuntu yoha amaserivisi abantu bose. Ibyo bemeza ko ari ibibazo igihugu cya Kongo kigenda gutorera inyishu, kandi nibaza yuko n'ibihugu byo mu karere biriko biraba ukuntu byofasha. Nico kintu gihambaye cyane rwose. Hama tukaba twishimiye yuko banahagurutse bakavuga ati iki kibazo kimaze igihe kirekire, reka turabe ukuntu tugikemura. Mugabo nk'uko yarabivuze, iki ni ikibazo cya Kongo kandi niba gitorera umuti. Biragoye gatoya muri iyi minsi ko iby'amatora urabona hacajyaho ibintu byo gushusha imitwe abantu, bakavuga ati ujya n'uriya n'umwasi. Ejo bundi sinabona ko bavuga ngo yuko umuntu atafise se mwadukiye muri Kongo ngo n'umwasi, bikavuga n'abanyepolitike barakwiye gushyira abantu hamwe. Urumva rero bica bigorana. Ikintu gikomakomeye ni uko natwe nk'abanyafurika n'umuntu agiye bakamubwira ati oya, yasiye mu makuba menshi cyane rwose. Ubu aho tugeze ubu twari dukwiye kuba turiko turubaka, turiko turikoza imbere, tutariko turaraba ngo hirya no hino ngo bwuri n'uru, kuko ibyo ni ibintu dusuzuma cyane rwose kandi bidakenewe. Ikibazo cy'uko abanyafurika boje hamwe bagakora ibikorwa by'iterambere bakareka gucanamo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Tuhava tunagaruka ko ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo Innocent Duwimana. Muriwe neza? Yego, duga ku ijambo rero. Ikibazo cy'imviro turi kumwe na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, turiko tuvuga ku nama ekano ku yabaye hagati ya perezida wa Kenya yahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta n'abakuru b'umurwi M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo. Duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo cy'imviro. Kino basaba umugwa M23 na leta ya Kongo nuko bokubira icyo basaba
hama bakaja mu biganiro bona leta ya kongo ko basavye yuko bokwizura ubuce bumwe bumwe bafashe hama umugore w'umucencuwa ikabikora igakurizura hama ikabandanya isaba ibiganiro yuko ivyo bababwira yuko babishira mu ngiro hama nabo bakashira ibigwanisho hasi bakaca muri leta kino nsaba Uhuru Kenyatta aco kumviriza yobumviriza impande zose yumvise kuri yakiremba bamwe muri abo abatumye Innocent bakaganira hama bakasubiza hamwe hama nabo nyene urabona ko hariyo n'imigo myinshi ngaho muri Kongo bakaca bayituza mugabo abo Innocent bavuyeho kandi twosaba yuko rubandanya basaba bakava no mu tundi turindiro tumwe tumwe kugira barabe yuko muri Kongo hoboneka nk'amahoro muri make nkasaba yuko yobishyiramo ingufu nyene n'icyo kindi duce dusigaye bakahava kugira abanyagihugu bari ngaho muri Fizi ngaho b'abarundi kubera nabo nyene barara ntibuca imigo myinshi bashaka kuriba bakashaka babeshera ngo ndende Centura cyane cyane bizosaba ko babishyiramo ingufu kugira aho muri Kongo haboneke nk'amahoro. Murakoze Innocent Nduwimana Ambassadeur Fred ngo agateretse icimvuro ciwe ko hoshirwamo ingufu kugira ngo habe amasezerano eka n'ibiganiro mu bivuga kwiki icyo ni icyifuzo cy'abantu bose umuntu wese akwiriye ibyangombwa mu mutwe arabona yuko hakwiriye cyane rwose ko abantu bashyira hasi ibigwanisho bakicara bakaganira ibibazo bihari mugabo mbona yabivuze mbere navuze muri Kongo hari imigwi ishika 140 urumva uyu M23 n'umuntu yindi mugabo naze yuko uko ibiganiro bitangwa ni Nairobi nko nabivuze harabaye Nairobi ya mbere Nairobi ya kabiri Nairobi ya gatatu Nairobi ya kane hari ibyo bumvikanye barabyumvikanye mugabo hari ibyo batashyize mu ngiro badusura guhura kandi mwenga nimba ntihenze tariki 19 zo mu kwa kabiri kugira ngo barabe ukuntu iyo migi yose yoshira inkota hasi hama bakaja muri programa zo gusubira mu buzima busanzwe nibaza rero yuko bagomba kwishyiramo ingufu nyinshi cyane rwose kandi nk'uko yabivuze amahoro araba abantu bose araba abantu mu karere mu Rwanda muri Afurika kuko Kongo ni igihugu gifite imbibe n'ibihugu bishika 9 kuvuga ngo Kongo ni pays continent iyo Kongo rero itameze neza n'akarere n'Afurika ntibara neza nicyo gituma muri iyi minsi yashyizemo ingufu nyinshi cyane rwose hari ikindi kintu naga mvuge nuko ijya mbere mu myaka myinshi iheze aho tubona abakuru b'ibihugu byose icyo kibazo bagihagurukiye hama rero tukaba dufite icyizere yuko bamaze guhura kenshi katari gake inama ya nyuma iheruka bahuriye Washington bahuriye mu Misiri aho baramwe akanya ko two guhura barahura kugira ngo barabukunda icyo kibazo bikemura hama no mu minsi izaho n'andi manama menshi azoba Addis Abeba n'abakuru b'ibihugu n'izobera muri Bujumbura urumva rero murabona ko ariko ingufu nyinshi twizeye ko abantu bazokumviriza. Murakoze kuri izo nyishu reka duhe n'ijambo kandi John Nicholas muraho Nicholas amahoro cyane amahoro neza muri hega John turi muri Kiambu Nairobi yego murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Ambassadeur Fred ngo gagateretse yego ndamuramukije cyane cyambere arakumva sawa nashaka kunavuga kuvyerekeye mu Kongo icyo gihugu kibanye n'ukuri twese twashaka ko hoba amahoro Uhuru uyu umupatanishi w'ibyo bihugu n'ukuri agerageze kabisa afite n'abandi babijejwe bagarura amahoro ku buryo bukwiye kuko ariko twonezerwa bana abacu baguma ko baravuza induru ibiki bangazwa umva kumvo tagire pfura ruguru dasobanukiwe ariko gusa kimwe ko abo habonetse abantu boshobora gutatura ayo matati ari muri Kongo twobishima cyane rwose. Murakoze John Nicholas icyumviro bushikirije turafite n'ubundi kandi munywanyi radio ijwi y'Amerika Muriata Kayembe muraho yego muraho neza muri hega Kayembe
rero ntuye i Bukavu. I Bukavu muri Kongo. Yego meduga kwijambo kibazo cy'imviro. Hari icyo nabonye nyine icyo mwari mwanditse yuko ikibazo cyo muri Kongo cyo Uhuru Kenyatta yakora. Ndebye mbona buriya buhuza hari ibintu bimwe bimwe bitari byaba bisa nkaho hari ibyirengagizwa. Ivyo navyo nibihe? Urabona iyo ugiye guhuza abantu mbere yo guhuza abantu banza kumva impande zombi none ukumva ikibazo cy'uyu n'icyuriya. Rero ndimo ndababwira ivyo ngende umuntu uvuka muri Nord Kivu hagira imiryango muri Sud Kivu. Urabona cya kibazo cy'uko abantu bari mu ventura iyo bavuga mu ventura sindi mpamvu abantu mbere yuko batekereza mu ventura bakabanje bagatekereza igituma mu ventura bibaho ni ikihe. Hanyuma uyu munsi nawe ndeba kuri media abaturage ba Kongo barimo kuvuga ngo ziriya ngabo za EAC baza siju kuba zamaze gukuraho M23 cyangwa bakazirukana zikagenda. Ndatekereza ko Uhuru Kenyatta afite dosiye nini mbere y'uko ibyo byose biba yakabaye akamenya kwanza ikibazo cyateye M23 kubaho akaganira nabo hanyuma agahindukira akaganira na leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kigire gute cyumvikana. Ariko kuvuga ngo babirukane barabajyana hariya biriya bibazo ibintu biri bitavutse uyu munsi nibwo M23 yava ejo hazavuka iyindi ejo bundi havuka iyindi. Rero ko ujya mbona ku bwanjye bakabanje bakareba mu mizi ikibazo gitera kuba abantu bashobora kurwana ko ari uburenganzira bwabo ntabwo ari izindi nyungu zindi zihari. Niba umuntu avuga ngo yafashe ahantu akemera akarekura ni ikimenyetso cy'uko ashaka amahoro. None uyu munsi turimo turabona ibintu birimo kuza ahubwo bimeze nko kugira ngo imiterabwoba byo kwirukana abantu. Murakoze muri Yata Kayembe ivyiyumviro n'ibibazo bihambaye avuga ko umuhuza canke intumwa ya ishirahamwe ryo mu Afrika ifise igikorwa gihambaye cyane gose. Fred Ngoga muri Yata yavuze kandi n'ikibazo c'abanyagihugu amashirahamwe haye imisi 6 inteko za yasengo zibe zakoze igikorwa zakijanye canke zikinjure. Duga kwijambo kuri ivyo vyiyumviro vya muri Yata Kayembe. Arakora cyane gose ikinagira mvuge nko Uhuru Kenyatta yarumviriza Kongo ubu yakarumviriza nuko ariko n'indi migwi yose ariko agerageza kuraba ukuntu yo bashira hamwe bagatorera inyishu ku bibazo bihari. Abanyagihugu nabo bavuga ibyo bishakiye muri ibihe byanoze by'amarezo sosiyo mu kirundi cy'imbiza bita imbuga nkoranyambaga. Ubundi umuntu wese aravuga icyo yishakiye akavuga ibyo ashatse. Mugabo hariho amaleta afite ibyo yumvikanye n'ayandi maleta. Ibyo nibyo bigomba gushyirwa imbere. Abo bantu bose ariko baravuga ibyo natsamye kubwira yuko uyu mwaka ari umwaka w'amatora muri Kongo. Mu mwaka w'amatora ategerejwe kuzoba itariki 23 zo mu kwa 12. Rero hari abantu bagiye politike bajya inyuma y'abo bantu bakabashusha imitwe bakavuga n'ibintu bitubaka ahubwo bavuga bisambura. Intambara iroshe kuvuga muga kwirwanya n'ikindi kintu. Nibaza yuko inzego byose bibazo muri Kongo atari ibibazo bya gisirikare, ibibazo bya politiki kandi binyishurwa muri politiki. Rero abo bantu babura abantu bashusha imitwe abandi mugabo nibaza yuko bari kwagereza kurongera amahoro muri Kongo bo bafite ibyo bumvikanye bafite ko ariko arabikora kandi bazobigumira ku murongo. Abantu bavuga ibyo bashatse bazokwamaho mugabo naza yuko bazoguma bakora gushika naho amahoro agaruka muri Kongo. Egome Ambassadeur Fred Ngoga gateretse imbere yuko tuja kwa Aroni nashaka hariho abantu bavuga ko mu bihugu cyane bifise ubutunzi bwinshi cyane gose munsi y'ubutaka vyama bigira ingorane. Aho baravuga za Republika Centrafrica, baravuga Somalia, baravuga na Congo. Mukaba mwavuze namwe biko hari imirwi irenga 140 igwanya ubutegetsi eka yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Congo. Imvo ziratandukanye. Ivyo abantu bavuga hari ukuri kuba kurimo ko ibihugu byinshi bifise utaka
ritunze ubutaka bishobora kugira ingorane zimeze nk'izo? Muri Afurika uno munsi turiko turaganira hari ibihugu 15 bifite ingorane 15 ku bihugu 54 bigize Afurika, hari ibihugu 15 biri mu ngorane. Muri ibyo bihugu byose 15 biri muri Afurika ugiye ukaraba neza kenshi urahasanga Afurika yatunze cyane rwose, nta gihugu na kimwe kidafite ubutunzi, mugabo si ibihugu byose birwanira ubutunzi. Rero nibaze ko kenshi iyo bavuze ikibazo cy'ubutunzi kenshi nibyo hariho abantu abazungu cyangwa abamahanga baza bakagerageza gusahura kubera tuba turiko tubicyamburira, mugabo iyo kuguca mu byaho nyuma byo kugira ibyawe. Rero nibaze ko igihambaye cyane cyane iyo bavuze ngo hari mu bantu mu mikoro ariko barondera gusa ngo nibaza yuko harimo no guhunga ibibazo biba bihari, ibibazo byerekeye intwari ibereye, ibibazo byerekeye ubutungane, kuko abantu barahohoterwa ntagire icyamira. Nibaza rero yuko yego nicyo kibazo kirahari, yego hari ubutunzi bwinshi mu gihugu cya Kongo, wanashaka nuvuga yuko muri iyo 140 yose ihari ati umugwi wose wicaye ku nzahabu cyane ku bindi. Mugabo nibaze kugihambaye cyane cyane ni yuko twokora twese kugira ngo Kongo ironke amahoro, Kongo ishobore kuba kuronka inzego z'umutekano ikingira bose, Kongo ishobore kuronka ishobore kubahiriza abenegihugu bacu cyose. Ndibaza ko n'abakongomani aribyo bashaka, aho bafite naho ingorane nk'abanyafurika ndabona akarere kahagurutse kandi akaba ari ikintu cyiza cyane rwose. Mugabo ntawovuga ngo byose biberage, ibibazo biracyari inkingi iracyari ndende, mugabo hari ubushake ntihabura igisubizo. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Aron Nsengiyumva. Muri aho Nsengiyumva? Ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza, muri hehe? Neza turi mu Burundi hagati mu gihugu mu ntara ya Karusi muri komine Bugenyi. Ni vyiza cane gose, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Yego ni icyumviro. Muri rusange turiko turagerageza gukurikirana ibyo bintu by'intureka ziba ziriko zirabera mu gihugu cya Kongo, banabiruranisha ku kibazo cy'amoko, yuko abanyagihugu b'abatutsi bavuga ikinyarwanda bavuga yuko bibasirwa cyane kubera ubwoko bwabo, leta yuko ishobora kuba itabaha uburenganzira ubwo abandi bakongomani basangana. Rero baca bavuga yuko nabo baciye bashiraho ubundi mugwi wabo ukwigwanira M23 kugira ubakingire. Muri rusange dusanzwe tubizi neza kugira robiriyo irinde yavuka, abantu baraca hamwe donc une partie bakabona yuko barenganijwe. Bamaze kubona yuko barenganijwe barareklama les droits bakazireklama pacifiquement. Muri icyo kiringo bamaze kureklama pacifiquement bikanka, baca bahitamo guca bavuga ati reka tubwire dushireho natwe imigwi yo kwigwanira kugira tubireklame ducishije mu nzira y'intambara. Donc baba bamaze kuba deborde bavuga ati twebwe twarabikaramye, twarasabye turasubira, ibyo dusaba ntibigeze babiduha. Bagaca bahitamo kuja mu nzira y'intambara, bakaja mu ishyamba. N'icyo gihe baba bamaze kubona yuko babaye deborde. Ku kibazo rero cya Kongo twarumvise inama zagiye zibera i Rwanda bikoranya abakuru b'ibihugu bo muri EAC. Barafise icyo bashitseko, baravuga yuko imigwi yose ifite yitwaje ibigwanisho muri Kongo ishobora gushyira ibigwanisho hasi, mugabo iyo migwi nayo yaragize icyo isaba. Turiko turaraba rero cyane cyane ku mugwi twavuga yuko ukomeye cyane wa M23, hariho ibyo wagiye werekana, donc werekana yuko ufite ishaka yuko nawo ushaka amahoro muri Kongo. Barumvise amantu y'ikandi za Rumangabo bayitanga bakayishikiriza ingabo za EAC, tugasubira tukumva yandi zabona kadande bose barahatanze, mugabo urumva kugeza no munsi baguma bareklama yuko bakiringa yuko ingabo za FARDC nabo bafatanije bakomeza kubarasa. Rero nk'icyifuzo cy'iwanje, niba koko leta ya RDC yifuza koko kubaho amahoro,
ibihugu byinshi bya afurika byama byabaye nk'injyane bakagira akaduka amaroberiyo kandi ugasanga ntuzenya afite objectif iri fonde bikaboneka neza yuko icyo barondera wanashima kiri fonde musozere byose byaba bimagwa n'ibiganiro abiga byabaye muri Ethiopia ubu twarabonye neza yuko ingabo zijya bajya bavuga muri Tigray ijya roberiyo nayo nyene iheruka kwemera kugira gushira ibigwanisho hasi kuko habanje kuba ibiganiro. Icyo nasaba rero nka jewe nk'umuntu yigenga umurundi ayikurikiranira hafi leta ya RDC niyemere bicare hamwe niba ari ubugirane ari kubashira mu gisirikare abemera kuja mu gisirikare ibentegre niba araba bademobilize babedemobilize basubire mu buzima busanzwe mugabo bo bavuga yuko bakeneye yuko abanyagihugu bavuga ikinyarwanda b'abatutsi bubahiriza icyo cyonyine niba ari ico leta ya RDC ibafashe yasubire kuzaba aricwa abanyagutwabo bagirane bahoga ubwoko bwabo. Murakoze Arance ngiyumva ko cimviro mushikirije ni cimviro cyashikirijwe n'ubundi umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika avuga ko ibiganiro ari yo nzira imbere yuko mugira ico mukivuze ko Fred Ngugagaterese reka tubanze duhe ijambo n'uwundi munywanyi Patrick muraho mahoro muri hega Patrick Jendi muri Uganda ni Uganda kandi kazina ninde ni Patrick Dusenge duga ku ijambo ikibazo cy'imviro jewe ni intererano cyo kwera kwico kiganiro na Fernando no yego biragaragara yuko ikibazo cya Kongo ari ni politiki iri hagati n'ikibazo cya politiki turinzira yuko ingwano ya Kongo M23 irondera muga hagira afite n'izeye n'ibyo bikubira kimikali nyine yabyo naho bijya birahakana inshuro nyinshi cyane igihugu cy'u Rwanda uwari wese n'umwana akiri muto kweri ariko arara nk'ibyo akagira ngo byateye bigenda arumva yuko u Rwanda ruri inyuma ya M23 ni bigaragara kenshi mu Rwanda rwafite politiki n'ibyo birondera muri Kongo n'indari n'izahabu n'ibiki n'umuperezida n'ubuciseke bw'agafita inyungu nyine abikuramwo ati ngo bikuramo ko kujya konda nk'intego za n'ibiki kujya mu Burundi avuga na perezida w'u Burundi haya tuzavuganye nabo nyine inyungu bari kwakuramo mu buzima bwabo kandi hajagara ari igihe cyose abantu gico mbona byo kumwe byogenda nuko muhuza sinda ko kweba bashaka yuko barangiza ikibazo cya Kongo igihe nibaze ko bogenda bakicarana na perezida cyane cyane agahuza perezida w'u Rwanda n'undi na perezida wa Kongo bakicarana bakavugana na perezida w'u Burundi n'ibyo baronze aba perezida none bagiye n'ibyo yitwa ngo barenze intego za yatemiki nta maho bagiye kugarukana muri Kongo hamwe n'inyungu barondera y'izabo n'ibiki n'ubutabera muri Kongo nicyo cyiza nuko n'ibyo umuperezida akarahuze yobahuze nyine bakicarana n'ibyo inama w'iko nyine bakavugana bakicara bakavugana n'ibyo ibihugu byose kagaragaza inyungu none n'umuperezida n'uwari kabahuza afite arazi icyo igituma iyo ntambara ariko arabona inyungu mu wese agenda arondera muri Kongo hari nuko kwicarana agahuza perezida wa Kongo n'u Rwanda hari ikibazo hamwe mu Burundi ibintu byo bukaza ivyimviro vyawe ingorane ziri mu Burundi nyine zigahera mu Burundi gato ibibazo biri hagati yego mereka mushana Patrick Dusenge ivyumviro vyawe tuyisangire n'umutumire Ambassadeur Fred Ngugagaterese Ambassadeur mwatangurira cyane no ku cimviro cyashikirijwe naro Sengiyumva avuga ko igihambaye ari ibiganiro muce muja ku vyumviro vya Patrick Dusenge duga kwijambo murakoze cyane rwose icya mbere nagira ndababwire nuko twabivuga kandi n'abandi benshi babivuze nuko ikibazo kizoza ku biganiro ibyo twese turabyumva ko nakuri ibihugu benshi baravyumvikanyiko icya nagomba kuvuga nuko ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo hariho umuhuza akaba ari barakubona Angola yabahujije hama barumvikana ivyo bita Rwanda roadmap ni ukuvuga ibyo bagomba gukora kugira ngo basubire kunagura imigenderanire yabo urumva ico kifo cyabo hagacana rero n'ibyo bita Nairobi process y'I Nairobi iyo process y'I Nairobi irahuza imigwi yose ibigwanisho ikabahuza na leta ya Kongo bakumvikana ingene basubira mu buzima busanzwe bashira
bashyira ibigwanisho hasi. Ikibazo cyarizwe neza, cyaratahuwe neza, baracumva bose n'ibintu bigomba gukemurwa. Mugabo nk'uko nabivuze, kubera umwaka w'amatora harajemo abanyepolitike babyisukamwo hama bagashusha imitwe abantu. Iyo niyo ngorane nyamukuru ihari. Ikindi nacyo nagomba ndababarira ni uko kenshi abantu bagomba gutahura ibibazo ibyo ari byo. Ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo si ubwoko bw'abatutsi gusa ni ubwoko bw'abahutu. Hakaba rero n'ikibazo kindi abandi bahora bumva bavuga icy'abanyamurenge, abanyamurenge bo bari hafi y'imirimbo hafi barashaka y'u Rwanda. Hakaba ikibazo cy'abahema n'abahendu bari muri kandi hose hari ibibazo by'amakominote ashamiranye, hari n'ibibazo by'abantu. Nuba ibyo ni ibibazo bigomba gutorerwa inyishu mu bya politiki kandi nuko abakuru b'ibihugu byacu. Reka tuje kwa Twagirayezu Marcel. Muraho Marcel? Muraho neza. Muri hega Marcel? Mperereye i Kigali mu Rwanda. Kigali mu Rwanda ni vyiza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Ni ikibazo ariko kivanze n'icyiyumviro kubera ko twavugaga ku bijyanye n'intambara y'umurasirazuba bwa Kongo, ariko uyu munsi abahagarariye M23 baragiye kubonana n'umuhuza mu karere wahoze ari arongoye igihugu cya Kenya, Perezida Uhuru Kenyatta. Nyamara leta ya Kongo ikavuga ko itazagirana ibiganiro nayo mu 23 ivuga ko ari inyeshyamba. Aho rero avuga ko ari umutwe w'iterabwoba. Aho nkibaza ikibazo kigira kiti Uhuru Kenyatta ko ari guhura nabo, leta ikavuga ko itazaganira nabo, buriya hazavamo iki? Bizavamo bizacura iki? Icya kabiri, voca yo muri Kongo yatangiye kuvuga ko zino ngabo zarungitswe n'akarere ka Afurika y'Ubuseruko ziri gushyigikira M23 ko bayihaye iminsi 6 ko igomba kubagarukanya umutekano hari amurasirazuba bwa Kongo, bitabaye ibyo igahambirizwa ikisubira mu bihugu byavuyeyo. Kandi n'uyu munsi hari ibihugu bitarohereza ingabo bikiri kuzohereza nk'uko twabonye za Sudani y'Epfo zagezeyo ejo bundi. Aho nkibaza leta n'uriya muryango bahuza bate ibiganiro ku buryo bajya mu mihanda bakigaragambya ngo ibi ntitubishaka, ibi ntitubishaka. Ikindi cya gatatu, hari ukutavuga rumwe ku bijyanye n'uriya mutwe w'Abarusiya Wagner Group. Bamwe bati hariya hariyo uriya mutwe w'abacancuro w'Abarusiya. Leta ya Kongo nayo iti nta bacancuro twahaye akazi. Bari abacancuro niba bariyo koko, ubwo baherereye ku ruhande rwande mu gihe leta itabemera, M23 nayo ikaba itabemera ivuga ngo iri kubarasaho. Ubwo tuvuge ko bari ku ruhande rwande, kuko buri hariya mu burasirazuba bwa Kongo byabaye agatogo. Hari ingabo za MONUSCO, hari ingabo zoherejwe n'akarere, hakaba n'ingabo za Kongo ubwazo n'imitwe isanzwe ari akayabo. Mu by'ukuri hariya abaturage nka batwebwe tubirebera kure, tujye mu kihe gice? Murakoze n'ibyo bibazo nari mfite. Murakoze Twagirayezu Marcel. Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse. Oui, murakoze cyane rwose. Icyo kibazo cyawo abo yavuze b'abanyamahanga baje gufasha jana n'indumvirizo umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze yuko baje gufasha ngo ibintu by'indege baba bakeneye. Mugabo nta makuru menshi ndayafite kushobora kwivuga ko icyo kintu. Mugabo icyo nzi nuko muri Afurika hageze ku kibazo cy'abo bantu abakuru b'ibihugu barahuye mu kwa gatanu ku mwaka uheze, barabiganiyeho cyane rwose, amakaso n'amakonvansiyo menshi abivuga ko afite icyo abivuga ko. Mugabo tugarutse ku kintu gihambaye cyane rwose, ibyo byose ibintu ibibazo bihuma amaso. Ikintu gihambaye ni uko ibiganiro bikorera aba ibyo abantu bumvikanye ko babishyira mu ngiro, kuko muri Kongo hamaze kuba amasezerano menshi cyane rwose atigeze ashyirwa mu ngiro. Niyo mpamvu hari ibyo bibazo. Ikigira kabiri ni uko ibihugu byo mu karere n'ibihugu bibanyi bindi bya Kongo bishyira byose hamwe ingufu kugira ngo turabe ukuntu ibibazo bikemuke bive mu nzira. Abantu mu karere bararemerewe no kuguma bari mu ntambara, abanyekongo bararushe. Umunyafurika twari tugezaho twiyubaka twisamburiye ko ibitujya
kwidiviza nk'abanyafurika bizokoma biriho ntibizobura mugabo abantu bagomba gufata inkota igihe cyose kugira ngo barwane ariko ikindi kintu twavuze ko imigwi iva mu bihugu bibanye ikorera muri kongo nayo nyene yirigo yakora amananiza nayo nyene barayihagurukiye barayigira bati nimushire inkota hasi byanse naho izo ngabo zo mu karere zizoraba nyene zikemura ikibazo urumva rero abakuru b'igihugu cyacu byo mu karere barabyize cyane rwose bari ikibazo barakinonosoye baragitahura baragigomba gukorwa Fred ngo gateretse bagomba gushimangira ko cyane rwose hari n'ikindi kibazo twagira Yezu Marcel yabajije ati mu rwi M23 ushaka ibiganiro na leta ya Kongo ariko leta ya Kongo yaramaze gutangaza ko itazo kwigira ibonana nabo ivyo ntishobora kuba intambamye ibyo onye kenshi iyo mu biganiro bitanguye nuko byama bimeze abantu baranana baradadaza mugabo uko bigenda kose nuko bihera intambara ntibyoherwa n'inkoho byoherwa n'ibiganiro nibaza yuko rero byonye reka tubirekere umuhuza perezida Uhuru Kenyatta bikayikorera ko bazobitorera inyishu nta nkeka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Theophile muri aho Theophile amahoro muri hehe ga Theophile yego aho barereye ndi mu ntara ya Bururi akandi kazina kawe ninde duga ku ijambo ikibazo cy'imviro yego jewe ikibazo cy'imviro cyanjye mbona noterera ndamaze kuba abikurikirana cyane rwose kandi ndabyumva uwo mugwi M23 uri kurwanira muri Kongo rero icyo nsaba leta ya Kongo ni uko uko nyene uwo mugwi uvuga yuko ushaka ibiganiro leta ya Kongo niraba ukungene yoja n'ivyo biganiro bavugane kuko hamwe batuvugana bamwe bagakoresha inguvu abandi bagakoresha izindi bohava basanga n'ukuri ariko kiyo ikibazo gikomeye cyane rwose twebwe ku bene igihugu dusanzwe turi ababanyi ba Kongo kandi natwe ntibitunezera kubona muri Kongo hariko haba hatari amahoro n'umutekano kuko natwe biradukora ko twebwe ababanyi biradushikira rero na cyane cyane ngaho yaba iyo M23 cyangwa iyo leta ya Kongo nibareke kuraba inyungu zo ku bategetsi ba Kongo cyangwa ku bategetsi cyangwa kwabo ba M23 ahubwo nibarabe inyungu z'abenegihugu babo bari mw'ivyo bihugu bya Kongo ndetse n'ababanyi bari ngaho kubona twebwe biradukora ko biradushikira hama ikindi naco izi misi numva bavuga yuko abo bariko baragwana ngo saba kongomani gusa ngo hariho n'abandi ngo bava mu bihugu bitandukanye vyo ngaha mu babanyi baza kugwana bafasha M23 izo nazo tuzi neza tubifitiye ivyemezo ariko ivyo twosaba nuko iyo M23 y'abantu leta ya Kongo boja habura kumvikana bakaganira kuko n'ahandi naho bateguye mu biganiro nta kintu bazogenda bashitseko atari kwirigwa baratera imitwe twebwe abe mu gihugu gusa twebwe baturanye ndetse n'abakongomani baba mu cyo gihugu ca Kongo murakoze Theophile na Ambassadeur Fred ngo gateretse ikibazo cy'ibiganiro n'ikibazo mushaka kuba mumaze kwishura ariko reka ndabahakanya mu gico muvuze kuri ivyo vyumviro bibiri bishikirijwe na Theophile murakoze cyane rwose ikintu kinjye cyane rwose sinzi ko wumvise ko abantu bose batelefonye bose baguye bavuga n'intangiriro y'isasiye kuko muri aka karere bakwiga yuko ata kintu na kimwe ata intambara igera ikemura ikibazo yuko bikagenda bikemurwa mu biganiro rero n'abo bantu bose bafite ibigwanisho amaleta yarababwiye ati nimushire inkota hasi mutahuke mureke kurwana mu bihugu by'abandi barabwira ko gumana kugira mu biganiro urumva ko twese tubihurije ku icyo kintu kandi icyo kintu kikurashira mu ubu mugabo mvuge nicyo cyane manosogera ko nkatwebwe nk'abanyafurika abanyafurika twari dukwiye kuja turikemura nk'ubu mbonye ingene abantu babahora amadini amoko muri Afurika hose muri Kongo n'ahandi birateye agahinda ko abanyafurika muri iki kinjana tukicicana kubera ngo aho tuva ngo kuko twavutse gusa uko nuko nakuriye icyo abantu badatahura nuko hariho abantu babironkeramo inyungu iyo turiko turisamburira ko hari abantu babironkeramo inyungu bakaza kudusahura utwacu cyangwa bakaducinyiza rero nibaza yuko hageze aho two kwikemuka twese nk'abanyafurika nta muntu uruta uwundi twese dukwiriye kubaho
nico nohereza muri kiganiro nakoze. Iciyumviro gihambaye cyane rwose mwiza no gushikiriza muvuga ko abanyafrika bakwiye kwitaho ibikorwa by'iterambere byo bateza imbere bakareka gucanamwo, ariko nk'uko mubizi Fred ngo gagateretse mu Kirundi bavuga ngo uja gusenya ugwiwe umutiza umuhoro. Abanyafrika bogira iki kugira ngo bime amatwi abantu bose boba bafise uruhara nk'uko mubivuze mu mutekano muke tubona hirya no hino muri Afrika? Icambere na mbere duhere ku bantu bari bandika ivya muhe bateranya abantu ku mbuga nkoranyambaga. Nibaze ko icambere gihora kibitera agahinda ni kubona nk'abantu bavuga bitagira umutwe n'amaguru, ariko abantu benshi baranumye umuntu akavuga ngo ubwoko runaka ngo ni ubwoko bubi ngo ubunini bukwiriye kubaho. Ibyo abantu badakora ibyo bintu twari dukwiye twese twaduma ku cyo twavuga tuti oya ibiti ari amakosa. Kudahana muri Afurika ni ikibazo gikomakomeye. Abayobozi, abategetsi nabo nyine bari bakwiye guhaguruka izo mvugo bakazirwanya, kuko abantu batabona yuko hari igitsure bakora ibyo bishakiye. Icyo ni ibibazo gihambaye cyane cyane muri iyi minsi. Icyo tubona ni uko tubona cyane cyane abayobozi, abategetsi batandukanye, abavugabutumwa nabo tucyumva, tubona ahubwo nabo nyine barabigiyemo bakajya mu bintu byo guteranya abantu. Ibyo rero nibyo neza tutari bagukira twese tukarwanya. Si muri Kongo gusa, tubibona muri Afurika, muri Sahel n'ahandi hose, muri Ethiopia n'ahandi hose. Ibyo tukabirwanya cyane rwose kuko ubuzima bikatihabwa. Ubuzima ni katihabwa. Tugarutse ku nama uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yagize n'abategetsi ba gisirikare hamwe na politike y'umurwi M23. Mwamuzi niba hari indi mirwi igwanira muri Kongo yoba yarabonanye nayo? Mwavuze ko hari imirwi irenga 140. Harabaye icyo bita Nairobi process, habaye Nairobi 1 2 3 hadura n'indi Nairobi ya 4 yahujije iyindi migwi y'abakongomani yitwa zirwanyisha. Abo rero bafite ibyo bumvikanye ko barumvikanye guhagarika intambara, mugabo gushika n'ubundi intambara ntizahagarara. Mugabo umuhuza arabandanya asunika agerageza guhuza iyo migwi kugira ngo bumvikane nyine bashira mu ngiro ibyo bumvikanye. Nibaza yuko nk'uko nanabivuze ibindi biganiro bigomba kuzoba itariki 19 zo mu kwa kabiri bizohuza kandi imigwi yindi kugira ngo irabe ukuntu bashyira hasi ibigwanisho. Igihambaye ikindi gikomakomeye bujyanye twayivuze leta igomba hagomba kubaho leta yeguriwe y'ubucako mu miti cyane rwose. Hariho hamwe na hamwe usanga ikomeye kurusha ahandi, mugabo ibyo ni ibibazo by'abakongomani bagomba gukemura muri bo bakagarukanya amahoro bose, gutyo n'ibihugu bibanyi karonkaho n'amahoro. Ambassadeur Fred Ngoga gateretse mwanonosoye ivyerekeye amahoro n'umutekano, eka mwarize n'ivyerekeye uburyo bwinshi bwo gutatura amatati, gutora inyishu amatati. Ikintu ku bwanyu gituma kenshi na kenshi muri Afrika haba indyane zifatiye cyane cyane ku moko no ku ntara, ivyo bintu vyoba biva bisa n'ivyimonogoje cyane muri Afrika? Icambere novuga nuko nta bwoko buhari, hari intwaro mbi cyangwa intwaro zidafasha bose, zigatitaho ibibazo byabo. Ikintu cya mbere nama mbona mu bihugu byinshi bya Afurika giteye ikibazo ni kudahana bizana ibibazo byinshi, kuko nk'umuntu runaka ava mu bwoko runaka ashobora gukora amabi, mugabo kubera atahanye bigahita bitirirwa ubwoko bwose. Nibaza ko ari ibintu kandi n'abanyapolitiki bakunda gukoresha kuko ari byoroshe, mugabo mu by'ukuri kenshi ugiye kuraba nta bwoko bubi buhari, haba hari gusa abanyapolitike bari bateranya abantu. Mu bihugu byinshi mu karere twarabibonye, twagiye turabibona ibyagiye biraba nk'ihonyabwoko ry'abatutsi byabaye muri 1994 mu Rwanda, ihonyabwoko ubwicanyi bwabaye mu bindi bihugu byo mu karere. N'ubundi bagitora nko mu Burundi bakiriko bararaba kahise kacu ntagiye karaba. Rero nibaza yuko twari dukwiye kubikarashi, hanyuma cyane cyane nk'uko namwe ndabivuga, Afurika iratuye cyane rwose, turafite ibikene byose tugiye turi mu bukene, mugabo ntibyo twayitaye ku bibazo by'ubukene, umwanya tugiye tuba twitamburirako.
murakoze Fred Ngoga gateretse mu gusozera nashaka tugaruke kuri ka kibazo kigabishwa ryatanzwe n'amashirahamwe yo mu buseruko bwa Kongo agabisha inteko za EAC gukora igikorwa cyo kuhasha imirwi yitwaje ibigwanisho canke ngo zigasubira mu bihugu vyabo ivyo ntibishobora kuzana icwa kibiga Fred Ngoga gateretse yabariya ibyo ntazishinya na gatoyi kuko no mu minsi yahera no munsi yakwavuga nteko mu minsi yahera bavuga mu ko ivyo birahama abantu bo mu gihugu abantu bashika miliyoni 90 gatoyi urumva ntabura abantu babashushimitwa abandi mugabo ibyo bizokwamaho ntazobura abo bantu mugabo Ambassadeur Fred Ngoga gateretse ndagushimiye cyane gose kuba mwatokanya mukaganira ni radio Ijwi y'Amerika kuri ibibazo bihambaye turashimiye wadufashije mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi na Aloise Bigimana yadufasha kwigiranya ikiganiro turashimiye inshuti n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza